Burundi na Cameroun ni hizo tsinda angahe kuranga kuririmwe umukinya azotsinda umviriza uko bivuga bibaye uko nyene agashimwe karateguwe we agashimwe karateguye uko bivuga nuko nyene yego 10,000 bazotsinda ngahe Burundi na Cameroun Burundi buzotsinda 2 Cameroun 1 abakinyi bazotsinda ninde nande namuzi hariho Saidoni bazonkiza hariho Kalebe turafise Bonfils Kalebe Saidoni bazonkiza turafise igihumbi muzokiriye muzokitanga saa 3 z'ijoro none wewe ubona bazotsinda Abarundi cyane bazotsinda Abarundi bazotsinda komera wewe bavuza abiri sawa reka tubirindire murukino rwa mbere yashitsakina bahura na Golden Arrow batsinda 2-0 harimo igisindo cha Caleb aho yavugije n'ibinyamakuru bitandukanye imbere yuko ava muri Kaizer Chiefs Bonfils Caleb yarondewe umwanya utari muto n'umugwa witwa Casablanca wo mu gihugu ca Maroc ndetse n'ibiganiro biratangura ariko bikaba bitavuye bikunda kuko ubu ari hano mu gihugu cy'u Burundi mu kurindira ko berekeza muri Cameroun abakunzi b'intama mu rugamba tumwitege Bonfils Caleb ku rugero rwiza imbere ya Cameroun